Ivyo sivyo. Njengira nivyo ja. Nivyo. Lakini wanaume washagazo kupiga piga penye wanaona pote. Wanapiga nini? Wanapiga nini? Wanapigana mti basi tunabisha. Gusa ndakunda umusheri wanje. Ndamukuko ndinje nkunda ndakunda sha. Ndamukunda ndamwuba. Ku buryo nsomanye n'uwundi numva umenga umenga ndiko nsomana n'igidudu n'igikoko. Mugo n'umusheri wanje ndaryoherwa. Rero Freema boy no musoma. Oya. Chumenga ndiko nsoma ikintu kiri bizarre. Yo. Hamikindi nacu ndanga umuhungu aza kundraga amajambo menshi. Oh lolo. Amubaririmbyi umuntu afite amajambo menshi. Ni bidondo. Rindira bidondo. Ukuranyumva brother? Y'abanyamajambo abandanye. Kwanza ndanga umuhungu yambara ikabutura. Surtout. Freema nko umunsi uzoba wambaye ikabutura. Seriously, atona mbe vilolo mambo ndakwambia vikula doli. Yo. Muga arakati ja mu buyenzi. Mu buyenzi abakobwa sorry sinkunda batuka abigema abakobwa icapati ziga z'amazi. Umuguri icapati deja nchakubwira ati je t'aime. Urumva akakudeverja namba umuhungu wiwawe mwarabonanye bwa mbere akabonana gute donc Freema nakubwiye urukundo samahera ni nkuko wowe uje kundondera jewe mfise urukundo gukuri sishaka kugira amahera kweli mapenzi ni kusaidizana lakini mapenzi sio pesa umuhungu ega unaranyumva umuhungu wowe utongoje umutima wiwawe urabona umugendo utongoze umutaxi vero gato example taxi veringo Imana ngene yaturemye turazi ko yatangiye kurema Adam ujya mu tipe ya mu bro deje umaze kudraga umuhungu ubutaye inguvu ujya muhungu bumuhaye rero kote yo kukubabaza iryo tegeko cyo kuvuga yuko umutipe adodaradiraga umuhungu impana nigeze rishinga nico gituma ari ibintu bisanzwe wowe ukinipenda utanitongoza bien na mimi nikikupenda na kutongoza bien mapenzi anaendelea namweretse je ko ndamukunda namweretse urukundo gukuri urumva namweretse urukundo gukuri kandi we niyumviriye kubera rega avanye ukudiraga n'umuntu kwanza kuraba ubwenge bwiwe je nadiraje umuntu yiyubaha naho no genda nkogeti sheri ndafise indayo nashaka kwiyumvira ivyo byose byumvira abantu batagira ubwenge umva rero Freema boy nabwenga ki Freema ngo je ndamubwiye ngo baje ndamubwiye ati je mfise indayo ndabajije oya Freema niwe yabivuze rero Freema rero nabwenga ki nawe uri murabo nawe Yes, reka ndabaramutse bakundi ba ATV nongenda bayikaze mu kiganiro cyacu cuno munsi nkaba nigiye ko merewe neza bivanye naho muherere nkuko bisanzwe sindije nyene no musi ndi kumwe n'abantu babiri umva ngaha kuri kote ndi kumwe na Laura Shine aha naho ndi kumwe na Bien Freema boy ura ego nda urameze neza sana kabisa niko aberewe none bro kandi je biranje mu mutwe bo ni Imana ibikora ego reka turamutse na Laura Shine na ariyo kipe na telefone ni sa ni bon ura cyane bakunze bese ibintu bashaka kwibaza mukavuga ati aha kuri kote yicaye no mu journaliste aha nawe yicaye no mu star n'umuririmbyi wacu eski nibiki abayiki ya ben no musi twagicara tuvugane kuri topic twatugeze kuyaga na wewe arahezi mi arahezi mi vraiment urumva tugiye rero kuvugana kuri topic yo kuvuga ati genre si tufise uno munsi nuko tuvuga ati kandi ni abantu benshi baravyibaza est-ce que c'est bien yuko umukobwa adraga umuhungu c'est bien birasarisha genre ari abavuga ko bisarisha abandi bakavuga bon c'est normal urero nemeye kwegeranya abantu babiri ngaha kubahuza ko yaturonke inyishu kuvyerekeye ivyo reka tubaze kwanza ngaha kuri kote Freema boy utubwire ico wiyumviriye kuri iyo sije bon we ni wicanye ni no genre uravyemera ibintu bimeze gutyo no gute dusigurira umukobwa kudraga umuhungu si vyiza ego si vyiza comment genre okay umukobwa cyambere ni gikundiro deje umaze kudraga umuhungu ubutaye inguvu ujya muhungu bumuhaye rero kote yo kukubabaza ego amaze kumva icyumviro cya Freema boy reka rero tumwumvirize Laura Shine sister do bivuze ko iki wewe
bon genda byemera ibisanzwe umukobwa kudiraga umuhungu ibintu bisanzwe cyane ego kuko bon Imana ngene yaturemye turazi ko yatangiye kurema Adam ujya mu tipe ya mu bro mu nyuma imuzanira umusista mugani yavuze iryo tegeko cyo kuvuga yuko umutipa dodaradiraga umuhungu impana nigeze irishinga nico gutuma ari ibintu bisanzwe wowe kinipenda utanitongoza bien na mimi nikikupenda na kutongoza bien mapenzi yanaendelea boshaka kumbwira abantu umaze kubona iyo couple y'umukobwa bariho yatongoje umuhungu couple y'uwanje yeah guys couple y'uwanje ni je nadreje umutipe kandi ivyo byo kuvuga ngo byakumuhonga sije ndamuhonga ni wa mponga ewa gawo ore ndakubwira gatoya uro rukundo rwanyu rero ni fake yo ewe tumaranye imyaka ingahe dogo iyo umukobwa aje kudraga genre akakubwira FREEMA boy nje ndagukunda ubyifata mu gute ndamuraba nkaca nibaza ko wafise ikibazo yo bana ikibazo oya ivyo nibibaho FREEMA tahura yuko ikintu je umukobwa ntazomara amezi angahe nakunze umuhungu nkavyinyegeza FREEMA ubona ugiye kudiraga umuhungu umushari wawe iki kintu wakoresheje kugira ngo wowe waramutongoje mu nyuma atangura kuguha amafaranga cyangwa agiye kugu FREEMA cyambere urukundo samahera urukundo ruva mu mutima naguciriyemwo wamuhaye iki ikintu namuhaye sikuvuga ngo namuhaye ibintu byinshi namweretse ejo ko ndamukunda namweretse urukundo gukuri urumva namweretse urukundo gukuri kandi we niyumviriye kubera rega avanye ukudiraga n'umuntu kwanza kuraba ubwenge bwiwe je nadiraje umuntu yiyubaha naho no bwenda nkamugati sheri ndafise indayo nashaka kwiyumvira ivyo byose vyumvira abantu batagira ubwenge umva rero FREEMA boy nabwenga ki Kwima ngo je ndamubwiye ngo baje ndamubwiye ati je mfise indayo ndabajije oya FREEMA niwe yabivuze genre FREEMA rero nabwenga ki nawe uri murabo nawe naguciriyemo uko wagiye kurondera umukobwa niko naje nzoza kukurondera uri umuhungu ibintu bisanzwe wewe urukundo monde numerique monde avana kubwiyo monde muri mwe mwebwe usanga uri muri 2005 turi muri 2020 indira monde numerique imeze gute okay monde numerique ni rwa rukundo rwa touch urumva wewe urunka nko mu diva nivyo turabona muri aba ba diva abakobwa afise amafaranga we agahungu nagakunze urumva agahungu nagakunze nivyo muri mwe mwebwe urumva nakubwiye urukundo samahera ni nkuko wowe uje kundondera jewe mfise urukundo gukuri sishaka kukubwira amahera kweli mapenzi ni kusaidizana lakini mapenzi sio pesa umungu ega unaranyumva umungu wo utongoje umutima wiwawe urabona umugendo utongoze umutaxi vero gato example taxi veringo tandukanye ama quartier kartubamwe none bamukimbote FREEMA boy mbona kubwira FREEMA boy ico novuga umukobwa kundondera vraiment stop sawa hapo nikuulize swali warakunze umusto mugabo nuraronka kajya ko kumushikira kugira ubimubwire mugana we wo musto yaragukunze mugabo waciye agutanga akakagera karonse bien ava yiwawe acaza kukudraga nushaka kumwemerera namba umuhungu wiwawe mwarabonanye bwa mbere akabonana gute donc akakudeverja sivyo bwa mbere nico nagomba kuvuga uwo mukaca muhebana mwigana kera ukacuronka amafaranga ufati je umuhungu yangiriye ibi bintu niwe nkeneye nivyo bishika ku bantu nkabo umbwiye ati uwo musheri wanje niwe bwa mbere ndakumva bien mugabo kambwiye ati ndafise umutima nk'uwo waje ndatongoza ndakuburiye nuzusubire umviriza ndababwire je ndavyemeye nikimpenda mwanaume nitafika ndamwambia ona jamaa gusa arukuntu biravana kwanza nikintu kungenuza mimi nimesema sintakuja kibusiness takuja kimahaba wewe mwenyewe ni mwanaume ndakuwa najua kwanza strategy za kukudraga utakubali bro utakata nikuja na le mahaba toka ivyo navyo kuvuga ngo mpakangu ujya nk'ubusugi ndamurondere no undashaka kumurondera umva we ni normal wagukuye ubusugi no bon ndamyibuka nuwo muntu ntarigera ndamyibagira ndamyibuka vraiment c'est-à-dire ndamukumbuye genre mukumbuye gute no sikuvuga ndamukumbuye ndamyibuka ndumuntu ntibagira umwibagira genre bose ndamyibagira ngo nikuye ngo ndibuka urukundo twaciyemwo ibiki nibiki gusa ngumamo mu mutwe kuko umuntu arinza kugurura vraiment uri umuntu ufise umutima ufise amaguru n'amaboko nshaka kumyibagira
ukaza gusa nipoye gusa ngo wewe ndagukunda po donc urumva uraje urankunze mimi sasa ndakuwa na mapenzi gani na wewe abinaanza kwanza unaje sishakubya ngo utarudi jibu nikupe kesho ibe ni vya kisazi hari ibindi bintu ukoresha no mubwire ngo indira no eti ni vya kisazi ja uje kundraga ni vya kinini ni vya kijinga ya kisazi basi je nk'ubu muhungu rero aje kugutongoza uramwemerera bon umvirize sishoka ndamwemerera ngo lolo naragukunze dukundane naje camvuga ngo ego turakundanye harandi majambo soze nikasema mbele ya kamera juu n'importe qui akuje kunitongoza no gusa hari ibintu ushobora kumubwira munoje mimi maisha yangu sije kutongozwa na mwanaume from utarudi kesho nikupe jibu mambo ya Kiswahili hari ibindi mworesha sindakubwira ngo urudi kesho wala kesho yake nikupe jibu no mugaro andi majambo ndakubwira urukundo ruratandukanye sivyo donc ari umwana wo mukiriri canke kumutanga niko ndavuga amakacira atandukanye arabana usanga ari umukobwa no niko ndavuga gato no reka mvuge navuze ati so munyumviriza amakacira atandukanye aro kiriri na mwana wa kiriri umwigeme wo mukiriri afise imico kuza ngo nje ku muhungu ntemerera ubonyene ora ndagukunze no ivyo biratandukanye muga aramakacira mu buyenzi abakobwa sorry singura batuka abigeme abakobwa icapati ziga z'amazi umuguri icapati deja nchakubwira ati je t'aime urumva rero loni wo mu buyenzi akubwira ati nuziye chai kwa mama mitera nuziye chai kwa changa urumva ibintu nk'ivyo nuwo rukundo ruriyo mugabo ari amakartu umukobwa akubwira ati nawe waba Kenya mba ndakubwira rero ari umukobwa iwawe waba Kenya nawe yoba yakunze umuhungu akamubona agishira ngaha bo ubibona mu maso umukobwa mu mico z'amakartier ziwacu amakartier wanyaba umutakura abigeme yagukunze urumuhungu umva urabona umukobwa yagukunze akuraba arakuraba vraiment abara ni kumutakura akabati sexy kumutakura umviriza rero nakubwiye mugabo abati umungu nashobora kukubwira ati naragukunze nawo kuita mu mutwe mugabo rero ukagenda gukwita ugomba kurira cyo okay tubona kugiye hariyo strategy zo gukoresha kugira udirago umuhungu abantu turatandukanye mu kudira ni uko mwebwe abahungu muri so difference umuhungu yoza kukudiraga ukaca umwanya irajya nyene basi nigiki bo ngira igituma mu bahungu no journalist anyumvise cyo namwajije turi mu ideba bo umuhungu aje kugutongoza ubunyene anakiwa kutongoza ni kitu gani nigiki woshobora kuvuga ati je ukamwangira hajya nyene basi mu bintu udakunda yaba yaje yambaye gute kwanza ndanga umungu yambara ikabutura surtout correct bo hari umuntu ushaka kuvuga bigi wo muri TV Black TV bigi kuva dukorana ibiganiro na panaro rambara ushaka kuvuga ko bigi wo mwankira from singundo umungu yambara ikabutura joro ari amata y'abatipe FREEMA nko umunsi uzoba wambaye ikabutura seriously atona mbe vilolo mambo ndakwambia vikula doli yo uragoye muja ndangu umva ikabutura ni bien ikabutura rafise ahantu ho kwambara nk'ubura shaka kuja wasanze muhira na kuja kunitongoza nyumbani ukachuza wambaye ikabutura ibintu biri bizarre ipa raba nk'ubu vraiment aina deshire ikona lakini uraberewe sirtople raba ngene wambaye urabere lakini sikudavaka ikabutura papa utaniona mimi ni nani hamikindi nacho ndangu umuhungu aza kondraga amajambo menshi lolo mubaririmbyi umuntu afise amajambo menshi ni bidondo rindira bidondo ukuranyumva brother y'abanyamajambo abandanye bidondo ngufite amajambo menshi gabanya urumva amajambo menshi je urashaka kuda uje kudiraga umukobwa kwanzikishe kwanza bugufi cause ufuje kurondeki amajambo abiri atatu oya urashaka kuza lolo bitu medeneza tugatera inkuru bisanzwe kudurana lolo nuku ukaduga kwijambo hapana ulono anafika kwenu unaona sasa silali juu yako nafuna ambe viona bro
Injya za saa moya ziriyego. ubwo n'ubutandero mu bisanzwe umuhungu ugiye waba n'umukobwa kizire kurya umunsi wa mbere wa kizire kikaziririzwa FREEMA sikutakwenye nurashika muhira uze muhira rimwe uco ushika nguje kurya FREEMA karibu dufungure ngo nakuja Gatoyi so jewe uri umukobwa uje kundaba ico nkora ca mbere ndagutekera je nyene canja kuri cuisine nagutekera David uri umuhungu lo umva umuhungu aji wanyu ubwa mbere ariye ni problem ariko wowe ugiye ufunguye nacu wiwe si wabo gusa ndakunda umusheri wanje ndamuko ndinze nkunda ndakunda sha ndamukunda ndamwuba ku buryo nsomanye n'uwundi numva umenga ndiko nsomana n'igidudu n'igikoko mugo n'umusheri wanje ndaryoherwa rero FREEMA boy no musoma oya tumenga ndiko nsoma ikintu kiri bizarre kubera umusheri wiwawe umusheri wanje yego vraiment kuko urinze ukunda film uzorabe nawe par exemple uri umutipe ngani tuko turayisha to turakuze uri kukusha n'umusto wawe muko murakora amour ujya munezero ubufise uratandukanye no gukusha umuntu mutari mu rukundo par exemple wewe ukushije na je tutari mu rukundo hautasikia raha kama zenye utasikia kwa na mpenzi wako sasa ndo maana na mimi gisi nitakavyo kubusu wewe jamaa yangu seriously bajuna nao tumurudilie kwanza journalist nao hari na nani uchumusoma FREEMA boy iki Jena bajije ivyo avuze ugira n'ivyo iki ivyo vyo kuvuga yuko kubiri n'utari umusheri wako bitandukanye nivyo sivyo njengira nivyo ja nivyo lakini wana mashagazo kupiga penye wanaona pote wanapiga nini wanapigana mti basi tunabisha lakini mimi mwanamke kuko urukundo mbafise urana rero igitandukanye na twebwe jewe ngiye gukusha n'undi muhungu tutari mu rukundo yani hata kama na nikiwa na ale mapenzi ya dhati kwa mtu ambaye ninayempenda arasha kumbanira sanga maze nka 5 mwa tutabonana nakuwa natamani nafa naenda kashetani kana nikuja emo naenda kukushana logic ni example wana we urumva nkatanja gukushana logic kwanza sinagiye gukusha urazi aho nyene urazi arabagore bari mu buzu amwe buraba agiye hanze rimwe abayevye umugabo ikindi nacho ndasubiyemwo FREEMA nikimpenda mwanaume nitamtongoza nibisanzwe siku nitakupenda seriously nibisanzwe ja ndakubwira weye wari umukobwa bo namaze ko n'imico yiwawe utajijua niyo bubuterere oya yo mu buterere ni habi hewe mu buterere havuka abastari benshi kandi ni quartier nk'izindi lakini tunakwambia na wakiliza ko nizamtakura kandi wibuke yuko mutakura ave muri buterere utajijua FREEMA wowe kuna akiliza 2005 tuko mu 2022 ago ndagene kigane tundagiye okay muga umenye yuko ni siku nitakupenda ndakutongoza bablai lakini ndakuja kimahabuba urabona rero imico y'abanyabuterere umusazo nkunda zonongoza boje nzomwangira sivyo bo ama jewe kubwiwanje je vraiment na mukobwa nzofa neme yanongoze oya birababaza sana sishaka kumubabaza shaka ari we je ndamutongoze niho azowari mu rukundo rukomeye cyane ego reka tugushimire FREEMA boy Lorajani yigumu yadusite marori koro rya mukobwa gano munyabuterere